ihangane ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane. Amafaranga urabugenda urondeye iyindi nzu bazipfa umurondera n'icumba kimwe na sala hama niho mara kuyironka uzondondere ibyo mu nzu nzoca ndabikugurira. Aya mafaranga nyine urayanga beta kinakokoreye nta na kimwe ari ibindi tuzobivugana hanyuma wamaze kuva hano hantu sinifuza kubandanya numva kubayeho nk'ubuzima. nukuri urakoze cyane nukuri ikintu nkoreye Imana nawe uzokorera ikindi kintu wifuza. Ma epo mabuja amafaranga yose uramutije cyangwa uramugabiye? Alia reka tugende rero. Murakoze. Yego. ihangane ihangane nta joro ridaca oh ihangane ihangane. Superbat irahingura amabati ya BG30, BG28 ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri Pero mbona gute? Sheri ko usubutwa kuma hamwe ndagufata neza. Ngira ko ndi mwiza. Usanzwe ubizi ko uri mwiza yakajagaye. Ingwe bizuwasi. Wewe barakuroza amabizu? Yambi basi. Paho. Tipaho. Sheri baraku telefone. Niwe muhoro alo washitse okay sawa reka nduwe kumaza gutora sawa be genda mutora ngapi barabara ari aho nyine hafi aho hanze. Sawa mwigire numve ngaho ntasanga muri mwinga byose mubikuri ngaho onye jewe kazimana abanyana gusa ndamwicarika ntabindi naho kumwe nawe sawa kumwe nawe bishushe mu mengo baguhembye wana
John. Wow. Umeze wote. Nibisanzwe mushikanje. Nagomba kugusaba ikintu. Niwashika muhira uze kumumbwira mu mabandanya amasengesho. Binashobotse anaterereze muri barya bisenga hamwe. Nabo nyene batudugiriza isengesho. Kuko icizere nari mfise ho kuduga gitera kimanuka. Ivyo nibi hariya mvuye nariko ndavugana na boss muri irya modoka yirabura ubonye guciyeko. Nafuye kuvuga izina Alia gusa acarahinduka mu maso nk'ukubiswe n'inkuba. Nginze ngo ndasubiye kuvuga yaciye anzivye. Ndiko ndibaza yuko bino bintu ndi ngo bizohava bikunda canke bizohava bigumara indoto zanje gusa. Kwanza wangu mutaramubwira ubwoba. Ivyo navyo nibi. Kuma mfise ubwoba bwinshi cyane. Mukweje nta mutima n'umusimba. Nivyo. Nzi neza ko umubana n'umwanya ari ashobora gusura mu kazi. Ewe mapranke nawe. Gusa ndabizi yaba ari we mwavuganye. Wari kuntahura. Gusa kuri kure bifata nk'inkuru. Reka tubifata uko. Nta kundi. Wirigwe neza. Sinigeze ndamwishonera bikora nabishaka. Ahubwo nari nataye umutwe. Sinari nkibona abantu bankunda. Sinari nkicumva amajambo meza abantu bankunda bambwira. Kandi aya makosa niyo yatumye nisanga ahantu nzi uno munsi. Sheri karibu. Ingura ukuntu FIKO ari live. None utahura ngo ari live kuri Facebook. Kandi ibintu yakarabuka ningira akamaro. reka sheri kubugorana. FIKO yoje kuri live gute je ntabizi. Bingurabi. Nawe urakunda kubwira. Ndakumva. Ariko sheri gute FIKO yogira live kuri Facebook avuga ibintu vya timu yiwanje ntabizi kandi ari umukozi wiwanje. Je sinko ndavyumvye ntibinaba. Sheri ingurabi nawe. Ego kweli. Ari kumena kwa rugoro. Ego. None Alia wabahaye iki? Kuri kije ku live ari kumena kiya kigoro. Hama nawe ngurabe ibintu vyiza, ivyiza ngaho nibiye. We ntacumbize ibyo ko baravuga. Ureke kuraba Alia wumvize usibye karavuga. Nta nivyo nkeneye no kumva. Ni gute aje gutegura ibintu nkibi? Je ntabiza atambariye kandi ndi manager wiwe. Nkubwo ikintu kimwe. Uwo mugore ashaka ko yarabaroza. Yarabagiriye ishamba. Sisho kubona ukuntu ibintu byose aguma birimwo. Yaragiye ntawo nkikine mu buzima bw'iwanje. Gute aje live je ntabizi. FIKO yubakwa ayo makosa gute? Sinari nkicumva amajambo meza abantu bankunda bambwira. Kandi aya makosa niyo yatumye nisanga ahantu nzi uno munsi. Okay, none nk'ubu uribaza ko ari nkamwe avyumvise akakugirira ikigongwe. Uribaza ko musubira gukorana neza nka kera? Ego. Ahubwo numva no bikora nk'inshuro zikuvye kabiri uko twara dukorana. Kuko byaranyetse neza neza ko Imana itagira Imana, itagira n'indero. Atacimazi. Wow. Okay. Sheri Alia nta miti yaduhaye prime. Nta muntu numwe atokunda umunyempano. Kandi bako ko umunyempano akundwa cyane. Nta kindi kintu nakaba tumukundira keretse impano. Alia afite impano iteye ubwoba. Nabareka kwigirije kugira umuzane muri G.F.I wari wamubonye. Uwo mukobwa ararenze. Subirone ubone Sheri amaso ya kera. Aha,
ndabitahuye izo ni nguvu z'ishamba yarabagira ishamba mwebwe nta kuntu muguma muvuga ahariya mu bintu byose mumuzana mu bintu byose fiko amalive n'umuntu yamemokeye nka kujya juge ntawe nshaka gerageza be nawe kumubona mu byiza kandi azi ko nawe uzoca umusubira kumukunda nubwo reka ndamutelefone fiko kanyaruke hano Chérie, ndashaka telefone. Jesus. Check. Allô? Allô, Fiko. Boss. Va kwiyo live wenyene. Kandi tunyaruka muhira. Kandi uzuzananye na Alia. Nyaruka nta bindi dukeneye kuvugana. Nyaruka muze muzananye na Alia muhira. Sawa. Sawa. Boss hapo zetu mnakini kusoma tino live zacu. Urumva ngaha nta live dushobora gukora. Gusa mbwiye ngo witeguye ngenda kucanya wenyine wewe. Nahava ashobora kuba agira abantu ngo have bankubita. Tuza, ivyo navyo ushobora gukora papa gihari. Adashaka ibyo byose bihagarara. Kandi na minyoni ari ngana navyo ushobora gukora. Adashaka guteza ibinyamakuru. Yeah. Chini wazataki next time. Tukende? Yeah. Are you ready? Sure, witeguye. Johnny. Aciye ava kuri live. Bande bari kuri live. Yari Fiko na wa mukobwa wavuga yuko mushika wa bakunda umusitari. Kamani Aline. Alia. Ah, Alia. Kweli kinone bavuye kuri live. Fiko hari telefone yakiriye. Ariko sinamenye ivyo bari ko baravugana kuri telefone. Hama Fiko araza acavuga yuko bakata live. Rero sinamenye ivyakurikiye. Okay, merci pour l'information. Reka ndaza gukurikirana ikiganiro ni n'abapose kuko ndisiri ko ataza kugikurako. Usanga yagikuyeko na. Urakunda kugira ibintu byo gufyina. Ntaci yokurako kuko ndisiri ko kijya kiganiro kiza gukurikirana n'abantu benshi. Ahubwo tuvyihoze. Karibu. Kote. Kuri mfise ubwoba mfise n'amasoni. Ibyo nakoze si ibyo kuvuga. Narakugaye tarokugaye. Ariko nanje nari jewe narataye umutwe ko bw'ibibazo byinshi nahuye nabyo. Bituma ntibagira nkwiye kubaha nkwiye gukunda. Sinenzi ko hogera igihe nkakugaye. Sinenzi ko nafata umuntu yafashe akazamura Imana yanje akanshira ahagaragara akasuka n'imitahe akankorera buri kimwe nari nkeneye mu nyuma nkamusuzugura nkamutuka ariko naragiye ndicara ndiyumvira ibintu nakoze numva biteye isoni numva sindi n'uwo koza amaso yawe ndakwinginze wa mutima w'impuhwe umwonyereka kuva cakiya n'ubu wongirira imbabarire nanje niyarejewe iyo nza kugira umutima umanura neza sinari gukora biriya bintu byose ariko ndabizi neza hamwe nyemeruka amandi mahirwe bijya bintu sinabisubira Ari haguruka
Alia, reka kwiri guhogora uvuga amajambo menshi namaze kukubabarira. Numvirije live yawe irampimbara. Ndatahura yuko nakoze amakosa nihuse gufata ingingo gihutihuti ndakwikuramo, ariko ubundi wari umuntu mwiza atakabi kawe. Namaze kukubabarira ntiri guhogora. Ahubwo pole sana ku buzima waciyemo bubi tutari kumwe, ku bibazo waciyemo tutari kumwe, kandi nategezwa kukuba hafi nkagufasha nkuko nari nawe gusezeranye kuva tutangura gukora. Pole sana. Ikindi naco no kumenyesha, uribuka cagenda kujana kurujya muntu w'umupfumu, bijya ntivyari ivyo, yari prank. Ntivyari ivyo, kwari kugira ngo ndabe yuko ibikorwa wajemo bikunda ushaka atari joke. Mbere n'ikintu nokubwira nuko wa mwana wawe Nabil ntitwigeze tumutanga. Ntivyari ivyo na gatoya. Nabil yarapfuye, kandi ngo baragerageje kukurondera kugira ngo ngende ku maziko yiwe ntibigeze bagutora. Baca bahitamo nyine kubireka. Rero yantumye ngo niwaramuka wumvise yuko ushobora kugenda kumuraba aho bamuhamvye, uze umurondere hama gutware, hanyuma kumbura umusezere. Karibu muri G.F.I tubandanye dukora tunezereza abakunzi bacu, abafana bacu bari basanzwe badukunda, kandi bazogererwa cyane. Karibu mu muryango wa G.F.I tubandanye tunezera abakunzi bacu kuko baranatumyoti bari benshi. Karibu kandi mu rugo, turanezerewe cyane, kandi twari tugukumbuye. Fiko. Abuja. Sheri, nubona rero. Sheri, wabonye ko ndabikoze? Ndabizi uraryohewe kandi ntezo gukora kugira umutima wawe uryohere. Yagarutse. Ego. Ari, madamu wanje aragukunda cyane. Ndi umufana wawe cyane. Yamakunyishuza ku buryo ibintu byose nkuru utabirimo. Nta mahoro hano mu rugo. Kuryohewe kwa muso ngarukana ndabishimiye cyane. Ego. Nibaze ko twose tugafata agafoto nka kakandi twafataga. Aha. Kaselefi? Fata agafoto n'ibyamamare. Ekipi irakwiye. Ego. Reka ndabazimane. Umunsi ndahatwika. Kari wari. Ndahaturira. Umva amahoro. Turaryohewe umuryango. Kuba dusuye. Urazi ko udahari. We Marovu. We Gihungu Marovu. Oui boss. Nyarukana. Sabye boss. Niki kumbona mbega wiyambitse nk'abasore. Ko wiyambitse impuzu z'igisodo sigara umusore. Ayana. Wanje kuraba umuntu. Nagira sohoka ariko biranyasimura. Ndashaka umugize ukuri. Kandi utambwije ukuri urambona Jondi. Wowe warafashe madamu wanje ukamujana wabona ari. Mabuje. Ya. Urisiri nivyo uvuga. Umenyera ivyo kina. Kandi ubuzi wakina nawe. Akina na nyina. Je sindi mama wawe, sindi na papa wawe. Sindiko ndakina nawe nshaka umugize ukuri. Wewe uba warahuje madamu wanje na Alia ukamujana wabo wa Alia. Boss ahubwo nimba ari umuntu yabikitse. Mugira ntangura amatohoza yiwe. Ivyo navyo nabwira. Ukura fina na je. Boss,
kibasi ndekana kubwiza ukuri ntunyirukane cyaba ujya mwana umwami kaze ngaha ngo nta kimwe kizoba cyanda jangana kuri kumana ye ndakurakiye yampa amahera y'umuruturutu cyanda mutwara ndahamwereka none rabi ibyamwegeye ariko bose nkwenda gusabye ntunyirukane urazi yo wankuye nkwenda gusabye reka kwika wigora ukama kwiga wigora haguruka icyo nashaka kumenya cyari ico iyo utambwiza ukuri niho byari kuba bibi ibisigaye ndaza kumenya cyo gukora wegende bandanye ibyo wari nyirukanye ndakwirukane kandi wambije ukuri ukwaruhushura nagomba ngende hahandi nakubwiye cyari gende bandanye akazi byiyuje biranda igikuru no kumbwije ukuri kandi nibandanye kuzare zinyakiye ngikuma naje ndeza kukira bagenda ese ahubwo nyene ndakubaza twazi byishimye bagira kubaza kijya gihe kamfira agira ikibazo naratohoje numva umenga wowe hari icyo biziko bimeze gute oho jewe musibiba byashitse nyene ngira bikiza kuba niho narindi nk'umuntu akuze kandi abona ibiba byabaye cyo nakoze naciye ntabaza amakuru ndarondera abajejwe intwaro nyene baca barabikurikirana rero ni ukuvuga jewe ahantu mperuka amakuru yiwe nuko abahungu babiri babikoze bari mu gasho ni ukuvuga ari nk'ikintu cyose cyari cyo cyose mukenera kubaza kubijanye na rugya rupfu rwa musaza wawe mugenda mu mpimba aho bamufungiye mukabaza byinshi kumbure hari igihe usanga ikirego carabafashe bikabagira namwe mukamenya ingene mukurikirana wanyu impimba ko ari nyinshi ngaha mu Burundi nzoshame yambariza he wowe wo kubwira ngo ugenda mu mpimba ngaha mu Burundi wocubariza he kamani kumusaga kamani mukabezi wambwiye ko bazi byabaye uhari n'amazina ko wayambwiye ngaha mu muco rero mbwira ati uzogenda aha ucaha ubariza erega ivyo bintu turabishaka twabuze umuntu kandi ivyo nta kintu na kimwe twe tubiziko ntitwabonye abamugiriye nabi ntituzi ukuntu byagenze ariko turakeneye kubakurikirana ngaho mbwira naho ujye nzoka ngo ananirwe n'umurizo soko wowe musose uzokenera kujayo uzocumitana cyangwa uzo telefone umbwira ati tugende tumurondere antuka tuzoronderera aho habi ntituzomubura soko sawa murakoze tubandanye ahubwo tubandanye tuko turaje ndibaza ko washitse niho iwanyu shirwe ntarumbwe ko ugiye kungurira ifana ndagugura ifana ndaguhembe kubw'amakosa yiwawe igikuru nuko ngaho ari iwanyu ariho nagukuye si sawa shiri habaye iki nta makosa uzi wakoze okay sawa urayamenye ariko ikintu cambere wumenye nuko ndakugaruka nyo nagukuye ndizira uho ngaho haza ari wanyu si sawa amakosa wakoze nayo gute wewe uba uko guhaguruka n'amaguru yawe abiri ba no kwa Alia wewe wigize imana wewe wigize umuntu wa mbere atanga imbabazi muri iki gihugu shije sinagiye ntiwagiyeyo ndikijuju ndikigugu kubyo je ntari kubimenya narabituhoje ndabimenya mbabarira basi tuze kwivugana ko neza umva ndakubwira imbabazi nazimuhaye ariko rero emera uhanwe mu gishingo ca Alia shigikira impano yawe shigikira impano yawe ikunde
uyikundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima